Bakunzi b'ikiganiro ku kivi turabaramukije. Intara za Bururi na Makamba ni intara zifise amatati menshi afatiye ku matongo. Aha bahungutse bari barahunze mu 72 baje basanga hari abari mu matongo yabo. Mu myaka iheze agashavu kari kenshi cyane haba ku bahungutse ndetse n'abasango. Ariko ko twasanze ibintu bimeze nuko impande zose ubu ziriko ziratahura ko ivyo umuntu biba ari ivyiwe. Benshi rero bariko bariyumvikanira mu ntumbero yo gusubizanya ya matongo canke amazu. Kandi imigenderanire yabo ni myiza cyane. Murabikurikirana muri kino kiganiro. Mu ntara ya Makamba, intara ihana urubibe n'igihugu ca Tanzania, twarashitse ku musozi wa Rubimba uri hafi y'urubibe, aho benshi bari barahunze mu mwaka wa 72. Bamwe rero baramaze gusubizwa mu vyabo kandi bariko bariteza imbere. Irabire nk'ivyo bitoke by'imiryango indwi ivukana yahungutse. Batubwiye ko aribo bariko barigisha abandi banyagihugu imigambi y'iterambere. Abo basore bahurikiye mu ishirahamwe ryo kwiteza imbere bakaba bari bavuye mu mirima barashima uko ibintu bimeze, ati nayo mazu ntayarahari ntawaronka naho ateramira. Twashika mu masite kwikomine hari umuntu akwirikira buhoro buhoro ukamu 5 kuri 5 mu nyuma papa tugabure mugana aho bagabura ntibagabura kubiri kungana bamwe baraharangana abandi basanga ntihangana twebwe ni hambo vraiment beshi ngaha barunguruje ko bamwe usanga bagabuye n'abari bafite amatongo ngaha igihe bahunga ba papa gasanga umubanyi yaciye agororerako hanyuma cyumva yuko naho bari bagabuye ubwa mbere mugabo bagabuye tavuye ku mutima umuntu yagabura kugira ngo umugabo aziradya kugira mbara akubitira umutwe hanyuma ati ejo nzovuga mugabo menya aho gira nte aho ntura twebwe dusaba yuko bo kurikiza ingingo bumvikanye muri Arusha birazwi neza ko mukanye yuko umuntu bamusubiza utwiwe yahungutse kandi n'ubu nyene arimo nawe nyene bamworohereze mu kumutwara ega nawe ntibaje mufatira inkoni bagenda ukunyene barabingere yogenda agenda runtu bamushira atahafise naho bamurondera handi leta kuko twe ntiturabagira neza N'umusangwa wo ngaho yaragize ico avuga. Hariha abagabuye neza barumvikana hakaba rero n'abatagabuye neza bo barituye ubutungane hanyuma rero bamwe bariko barabatunganiriza abandi nabo ntibarazi kubatunganiriza abari baje ubwa mbere bari baje bacorosha neza ko abantu bari bagabuye hanyuma rero abaje ubugira kabiri nibo bitagenze neza kuko baje bavuga ati naravyumvise mugasiho narindi ikintu yo kitaguye neza abantu ko baje umuntu ngo baje babwira ko ashobora guca shingwa akavaho ubu leta kubera ari umuvyeyi w'abantu bose yoraba nayico yokora kugira ngo abo bantu baranyene babaho neza batari atandyane ziriho hagati y'umuntu n'uwundi. Hakuno ya Kisuru kijiji na Kibande muri Tanzania kuwo musozi nyene haragacimbira kitwa Makaka. Twahasanze umupfasoni yitwa Veronica Kanani aratubwira uko vyagenze kugira ngo asubire mu itongo ryiwe. Maze gushika hijimbi ndahashitse muri 2008 niho ndahashitse hijimbi ndahashitse ncanditura kuri Mistantera carampereza urwandiko ndazanira umukuru w'umutumba maze kumuzanira umukuru w'umutumba acarambwira atagira bimumenyeshe hama bimumenyesheje ngo aziye mu biro yashitse abatuka ntiyavyemera ko tubana atavyemeye rero bica birabandanya mara amezi 8 harya ijimbi maze kumara amezi 8 banyiyumviriye niho baca banzana ngaha bampa 50 kuri 50 bamaze kumpizo 50 kuri 50 ndazicayemwe imyaka 2 kanya kose yamazana umuduga ya kwari gushika ntuka gusa nta kindi gikorwa cari kiha kugeza rero ndongera baranyiyumvirira Imana iramfasha bongera baraza baratugabura itongo barigaburamwe ibice bibiri barigabuyemwe ibice bibiri we waranka ngo ntashimye niho yaciye abandanya nukunguruza ariko je ico gihe ndari ndashimye arantwara kugeza arantwara muri sentare nca ndasaba muri sentare tejewe sinshoboye kuburana kubera ndi wahungutse sinshoboye kuburana bamaze rero batse baranyiyumvirira rero muri sentare baca bambwira ko barusize mu mwiherero kuva ico gihe nta mahoro ndaronsa ahantu bari bampaye hari mimbati yiwe ntiyigeze arandura kugeza iki gihe naho hantu n'ubusi ndahashikira
hama rero bica birabandanya niho banyiyumvirira ikomisiyo ikiraza rero iradutunganiriza ikivuga ati ko umuntu yagumya kuburagiza tuburera itongo turagushikirije ryose nca ndashima ati murakoze. Kuri uwo musozi nyene abavukana babiri basanzwe bafise itongo rya base na basekuru ngaho hafi bari mu itongo ry'abandi bavukanyi babiri. Umwe yarataye agati ko atazova muri iryo tongo. Aha ku mutumba wa Rubimba haramaze gusubiza abantu babiri. Twebwe twarasubijwe na Mababa na Rasisi. Hariho ubundi aho haruguru Piri private yarasubije nawe nyene bitamanje kugorana. Ahubwo umuntu yananiranye ngaha ku mutumba n'umuntu witwa Genza Buhoro Geregori mwene Mazuru. Afise agakenge kadasanzwe. Nasanzwe abangaha n'ubu ngujya ari ngaha ategeza telefone. Iyo ndamubariye agwa navuga ngo hazogwa inkumbi. Itongo sigwiwe ryasengera ryaryo bamwe bagabo 10 rihera mu monga rigashika hariya. N'umuntu w'amanyama ntashoboka. Mukuru wadusubije yavuze ngo atanze akarorero kabi ngwiyabireka. Mukuru wagize ati genda asubije hasigaye hiwawe. Rero turamusaba na nyene nakore nkuko abandi bagize adusubize itongo ryacu agende kuba mu ryase ngi hajya hakujya hariho yoye kuba munana nakarekana n'abagabo ntiyimye bahungutse natohoje ndamenya ko bari bene itongo ndanatohoza ndamenya ko itongo nagira ryari ry'uburagiro Mutama niryo yaba yari yarashikiyemo. Hanyuma rero kubera ko twari tumaze kugaburira itongo ry'iwabo twari twaragabuye muri 2009. Hanyuma ejo bundi rukuru yaraje ndababwira nti jewe ko twamaze kugaburira iwabo kandi twari tubanye kuva muri 2009. Nubu ko natohoje ngasanga ryari gwabo niryo rinde mfise nibaze turigabure. Nimba bafise amakenga ko aho twoga muri ryo rinde fise hoba hato mupime iri ndimo mufate superficie yaho mugene muhabari hariye. Mu bisanzwe giregwa amategeko avuga yuko umuntu iyahungutse kandi ni naco abarundi bari bakoraniye arusha amategeko dusanzwe tugenderako bavuga bati umuntu ahungutse asubizwe mu vyiwe aho bishoboka. No kuvuga aho bitaba bishoboka naho bubatse amashure nahaciye amabarabara naho bubatse ibitaro n'ibindi bifitiye akamaro abanyagihugu bo ngaho hana. Wewe waramenye yuko itongo ryari rifise benejo hanyuma ukaba ngaho hakurya hariho hitongo rya papa wawe akuvyara none byo gutwara iki kuva muri iryo tongo ukaja muri iryo ryo hafi yawe rya papa? Isha vyontwara bo iri tongo ndamazimwo imyaka 42 sivyo. Bo rero kuba hakora ibintu nkaba narubatse inzu mu myaka mfise ubu sindi ameze gusubira kuja kubaka. Niba mbona ngo wishoborera kuyinterura mukayijana hariya ivyo byo turabizi ko atawuterura inzu urabizi. Yego umugabo waryubatse umunzi tari jewe sije naryubatsemo. None urashobora kubagurira ushobora kubagurira ico kibanza kirimo mwinzu ugakoresha iryo tongo ryawe rindi riri ngaho? Uko twa navuze n'ubu niko navuze muri Sentebe navuze ko urusi urashobora kukabwa n'urundi. Leta yari ihari niziriho uyu munsi ngira zose n'amareta gusa. N'amareta gusa kuko niyi hari irashobora kuzova akazi yindi. Nivyo nukuri. Rero abari muri ayo matongo sibo baba barayiteretseho bayahawe na leta. Rero izo ngorane leta yatanze ayo matongo yatanze kubera ko kumbure yabona kubikenewe. Batavyemeye nimba bijana babwiye nimba hari ukuntu muzozana caterpillar gateje no nababwiye ko ntari ameze yo kubaka yindi nzu ivyo nabibabwiye. Mbega nko nabivuze nkuko nabivuze muri Sanitepe no ndabisubiye sindi ameze vraiment. Hari mwene wabo n'uyo yitwa Narcisse Mababa yavuzwe ko vyinshi n'amaradio amwe na cane cane RPA aho yashimangira ko yabaye busunikwe mu gusubiza itongo ariko we ashima ingingo yafashe kuko yari amaze gutahura. Barababanye amaze kuza baca basaba ko twabasubiza itongo ryabo. Hanyuma kuko nari maze kumva inyigisho hirya no hino ngene bigenda ngene bisanzwe bigenda ntivyatevye
aje twasubiza intuzi itongo ryabo. mbega mwebwe ukungene SNTB itunganiriza abantu murabishima itunganiriza abantu muri bijamara ry'amatati iyo turabishima ubu wabitanze ku gushaka kwawe canke bagusunitse canke barakubeshe Cina babwiye no kuva mu ntango ko cye kubera inyigisho naje ndajamwo nta numwe na hano uje banashaka mbere ndiko ndabivuga ko nsubije bamwe baratangaye abari yaje serukira uwo mugwi bari kuradukorerako yaranansubijemo nisubiyemo ndabivuge wamenga ngire ntiyavyemera ko ndabivuze nabikuye ku mutima cyane nambaza ko nshobora kwandika ndashobora kuvyandika Cina bivuze ntabona hano uje nabikuye ku mutima nta numwe yasunitse ngira kubeshuza bica ntabana nibi ngeni radio ndiko ndabeshuza uburerero bwiza ngaho muri iyo ntara ntebubuze uwitwa Bucumi Paul na Ntirame ba Ruben basubizanije amatongo kandi imigendanire yabo ni myiza cyane bisanzwe ntitwanagabuye mbere kwabe kumushikiriza yego yaraje hanyuma ndamenya neza yuko ari umuntu twahora tubana muga yarahunze intambara nawe so yariteye cyangwa ngo ndayitere cyangwa nikaze mwene data nta kibazo kirimwo nta kwa muhungiro nawe uri mu Burundi cyo bituma nabigize uko cyego naragenda mubwira ndahungutse nshaka itongo ryanje aje cavuga ati nta kibazo twigwa turabura sinde gutsinda itongo rigi wawe cyari nshigiriza turayaga tuce tugenda kuri komine turiganira sefa cyarandika turasinya hasa komisiyo y'ubundi baragira badushikiriza baravuga yuko abasubijanje bidaciye mu matati hari akantu babahamwe natwe sinzi cyo twakibaza twe n'uyu Musitani w'iyo komine avuga ati benshi baratunganirijwe bavuze ko ari amatata adasanzwe nta matata adasanzwe ariho mugabo kuko nta muntu n'umwe bagitanguye kuza bamwe bari ku ikomine bamwe basanga basembiye mu mazu ariko no munsi nta muntu n'umwe atagira hafi ariko rero urumva harimwo bamwe nk'ivyo muhereje kumva murabona ko abantu basubizanije atanduru zibayemwo harimwo n'abagabuye babanye mu mahoro meza mugabo hariho batabishima nibaza ko bobo atari benshi kandi bitotuma komine Kibago bavuga ko ari bidasanzwe abo bantu mu kutabishima ni babandi banka umubano natwe mu burongozi turagerageza tukaturababwira tuti ibyo arivyo byose suwahungutse suri mu gihugu muri komine Kibago twese tegereza kubana muri komine Mabanda hari tongo rinini ry'uwitwa Ruseha riri impande yo kwisoko ya Mabanda iryo rero ni tongo ryateye induru nyinshi cyane kuko ribamwo imiryango 78 nyine ryo nawe akaba afise abana 30 bose bakeneye aho baba kandi nabo nyine bafise imiryango uhagarariye SNTB wonga yatubwiye uko azivye iryo tongo ingorane ziri ngaha tuzikurikiranye kuva mu ntango twarazikurikiranye uwahungutse yitwa Ruseha Nestor umusangwa nawe yitwa Gatura Giteodoro twarabumvirije hanyuma amasura ya Ruseha yarasuye amasura ya Gatura yarasuye hanyuma umugwi uragenda urakorana uriga urumviriza amasura yose ivyo yavuze n'amasura ya Gatura ivyo yavuze baca basanga neza koko kwitongo ari ry'umutama yitwa Ruseha Nestor turashimira cyane umugwi SNTB ingene ugerageza kunywanisha abasangwa n'abahungutse nkuko tubibona ngaha ku rwego rw'intara bari baciye urubanza neza yuko Ruseha yobana na Gaturage umugabo Gaturage ntiyabishimye yaciye yungururiza ku mugwi ubwe w'igihugu hanyuma nawo nyine warahashitse urasurisha inararibonye zo ngaka umutima Mabanda baravuze byinshi hanyuma warafashe ingingo yuko Ruseha Nestor yo kubahiriza mu vyiwe hanyuma Gaturage nawe agasubiza ivya Ntarutari Nestor Ruseha we avuga ati mfise umuryango munini ati kandi ndakeneye umubano mwiza ati nibaze twumvikane kugira nanje ndonke aho nshira abana jewe amatati yo ndari mfise nuwo ndahunguke nsanga ari mitongo giwanje ari yitwa Gatura Giteodoro none ayo matati turayakora amatati
yarahera kuko je nta wundi rifite amatati ngaha kuri iryo tongo utwa rifite amatati yari Gaturage Theodore ndumva bavuga yuko abi Bujumbura yamaze kunguruza kweri turaburanye kuko ni imyaka ubu n'umwaka wa kane twari kuri kumwe none umugwi w'igihugu kwa kwenda shimwe mu gihugu warazira twumviriza amasura baraza barasura baremeza yuko iri tongo ari rya Ruseha none umugwi w'igihugu ucya uranshikiriza ingingo yuko nshikire itongo ryanje yego nivyo baragushikize hariyo uvuze ko hariyo imiryango 78 none iyo miryango 78 ivyakira gute ubona yiteguye kwimuka reka byo kwimuka ko nagisinze kubuyemura ira icyo bakorera abandi uwo ngo sente nagiye uwo mfasha kuko wankorera uko nyine gisingoma kwimana ngo nagiye abo tubana none musaba iki muri rusangi musaba iki musaba iki icyo saba kuko cyo saba kuko ubundi asanze yandandara igitongo so umuryango wa Ruseha kuko na Ruseha afise umuryango tena munini none kuko cyo ndasaba naje bandabire rero umuryango wa Ruseha nawo icyo ngene bobaho kuko bahungu baziye mu itongo kwa se wabo Chef de zone Mabanda yatubwiye ivy'imigumuko vyabaye ngaho kuri iryo tongo we yemeza ko hari abavuga ibintu ko bitari ukagira ngo ibintu biracitse kandi atari ko bimeze imigumuko yaragombye kuba itumwe n'abari basanzwe baraguza amaparasera bitumwe n'agashavu kumbure bari bafise babona ko atakundi bigiye kugenda hamare bagomba kugira ngo bagirire agashavu nko bavuze uyu Ruseha hamare rero intwaro ntiyicaye twaje tubona nk'abarongoye abandi cyo twiha umwanya kugira ngo dukoranye umugwi wabasanzwe baraguriye Gaturage Theodore turavugana nabo tubereka yuko botimbisha umutima wabo kugira ngo tuvugane neza yuko amazu yabo kumbure adashobora gusitogwa bamaze kwitwara neza maze baratwemera bate agashafu twari dufise ubu ko muje ko mudushikiriye rega tugakureho haba nawe mutubere mu ngoro kugira ngo tuje imbere mutwumvikanishe na Ruseha tumaze kugira uko rero muri ico gihe twashikiriye kandi na Ruseha tambwira duti uko biri kose bajya baraguze kandi baraguze nabo nibaza igikomeye cya vyose nuko mukumvikana kugira ngo mubeho umaro n'umutekano mugabo nabo nyine bakamenya yuko baguriye Gaturage bataguriye wewe uko biri kose nabo uramutse ubaretse bitoca bigenda uko bogira ico bokwingunganya kugira ngo nawe bagushikirije Ruseha ico ndiya chance yagize ati jewe umumvikana ukeneye n'ubu nyine biramutse bishobotse muzoduhuze kugira ngo tuganire twe dushira hamwe biramutse bire binaniranye ivyo kutugora mutube hagati nibaza rero tumaze kuvugana ibitari bike mu nyuma nanya kwa amatari w'intara y'Amakamba yarateguye inama ihuza abasangwa abene kuva muri aya mazu kuko saha nyine gusa ariho nahandi ayi wacu mabandu mengo munsi habaye amatongo ashika nka 3 ari amazu menshi hanyuma rero bimaze kubuko barakoranye buramatara ababwiye ati nukuri je ico mbona kiriyo gikomeye kuvuga ko abantu bose bagiriyo baja umenga ntivyoshoboka ko bimeze ko rero moshishira kumvikana na Gaturage mugabo gusa ico tuvuga nabafise amazu ariko abafise ibibanza baguze ibibanza turako ntuzeye Ruseha yo bishikira hama muri bamwe usanga bavuga bumvise ijambo baritwara ukutariko bagaca bazavuga bati buramatare rero ubu yaturekuriye nta kindi kibazo nico gitatu hagati babwiye yuko rero kuri ubu n'ubundi boshishikara kwiganirira na Ruseha tavuga duti mukwego na Ruseha mu buryo bwuko Ruseha naho kugira ngo abemeze aho muzoba ngaha kugira ngo muzobe ngaha Ruseha bazi ko Ruseha afise ico abaziko uko ni mwaguma ngaha mwitwa ko muri abagaturagi n'ubundi nyene Ruseha amaze gupfa abana ba Ruseha bazoza bagira ati mbega mwebwe ngaha mwahaje uti ari nawe bija bidutangaza udusanga kugira ngo Mabanda ngo urumva ngo kirahiye ngo bivanye n'amatongo aho baje bafata amaredio yandi usanga mu rundi ko amaredio yagwiri ugasanga baraza amaradio baza gutegereza nko mu nzu bakavuga ivyabo kumbo bo buzanye n'abatware ati mugire mu duhu muco namwe ayo maradiyo ntituyabone nawe twaga tubabwire bakavugira iyo nyine mu tamatama mu nzu babari
amaradiyo n'agaca asamiranisha mu gihugu ukaca umwe biracitse ni ukuri mu bana ntibicitse mu banda hari abagabo barongoye batagomba yuko hari ingorane canke indyane canke andi maraso ashobora guseseka biciye matongo. Umwe mu baba muri iryo tongo yabanje kuvugana agashavu kadasanzwe ko batazokwimuka ngaho naho hoze iki. Nuva ko tutaritegura kuko twebwe itongo twaguze tukigura twaguye gaturage tubona yuko biri mu kuri kandi na leta yaratwakira tugatanga icicumi. Hanyuma rero twebwe twovuga tuti Ruseha yobaje twobana gatora hasigaye kuko si twebwe nta kosa dufise na gato ko twaguze mu kuri. Amategeko arakivuga mugabo biragoye kugira ngo umuntu asibe kuza kugura ubundi bwa kabiri kandi mu mategeko hari mu mategeko n'ubundi umva n'amategeko ahindura yandi twebwe mu bantu baguze ngaho kwa gaturage twebwe nta kintu na kimwe tuzi ati ayo mategeko ayo makatasi yarakwiye. Ubu rero byagaragaye haca habiki ubu byagaragaye ico ni kibazo gitora twebwe ntacyo twoshobora gutora kuko ucubona murafise ico mwifuza iki twebwe nuko bo twubahiriza ahantu twaguze kuko twaguze mu kuri. Muri rusange ntituze amategeko cyane ariko rero hari ikintu tukunda kumva bavuga yuko itongo uri hawe kamara imyaka 30 abirwawe bwego singuciriye mu ijambo bavuga ati iyo rimaze imyaka 30 igihugu kiri mu mahoro abantu bose batekaniwe bose bajya bakajyana kuko haciye intambara ni naco cyahagurukije abarundi bose urabizi imyaka ingahe bariko baragiharira ko yarusha bati rero ingingo isohotse nuko abari mu bintu bitari vyabo dusubizwa bene ivyo mwebwe igitabo ngitatu korako kuko twebwe Ruseha sibe twamiruka cyane twaba twaramwomoye nico gituma ivyo bitatu raba twebwe. Umukuru w'umugwi Sentebe Musenye Serapio Bambonanire yaramusiguriye n'abari ngaho bose bumva uko ibintu bigenda benshi ndetse bakaba batatahura igituma iyo miryango 78 idafata uwabagurishije ko izo parcelle kandi akihari. Abarundi twige kubahiriza amategeko n'ingingo bana muri ngaha ntimugakurikira akarorero kabi kuyu muntu yari karabigisha nabi cyane kugarariza amategeko y'igihugu sivyo ntibishoboka nta muntu urugo ashobora kuvyihanganira uko n'ugutanga akarorero kabi ntibishoboka mushinga ntahe vyiza wova ngaha uhinduye ingiri imvugo n'ingendo. Umugwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri hanyuma ugashira aho ukuri gushize. Turinze tuvuga tuti ni kwa Ruseha nuko twasanze ari kwa Ruseha. Igihe rero ari kwa Ruseha nta muntu yoca ipembeni ngo jiwe ndavyanse ukwanka gute ukuri. Murumva muri iki gihugu hari abantu banka ukuri birashoboka. We wanse ukuri wo kubaka iki wo kubakira kuki. Je rero ndongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo. Aya matati twayatatuye nta matata kiriho. Umuryango wa Ruseha ushikira iri tongo nibirimo vyose niko vyanditswe nico gituma abo bantu barimwo bategerezwa kwishikana kwanye n'itongo hanyuma niwe bumvikana. Hanyuma ku rundi ruhande gaturage yaragurishije none ugurishije ibitari ibyiwe bigenda gute? Ararya amafaranga agacashira amaboko mu mufuko ngo biraheze? Oya, nico gituma mu bisanzwe abo baguze botegerejwe kwirukira kwa gaturage bati dusubize amafaranga waraduheze watugurishije ko ibiroze. Uwo nyene ariwe Meshaki yahavuye ategera neza yongera gusaba ijambo aravuga ko hari amatongo amaze gusubiza ubwiwe. Umuntu yo kwibaza atingira nuko ari parcelle yo mu gisagara. Je mwavuze ko noba nagararije kubera hano hanje ko navuga uko. Jewe ishima uwo mugwi w'igihugu uje gutaza amatati n'amatongo nandi amatungo igitaba tuwemera. Twebwe
aha turi ngaha turafise ahantu tuba turima kuko umuntu wese atunzwe no kurima habaye ingingo isohotse turayubahiriza kuko aha muri Bigogo atwari twafise aho twagutse uhungutse aje ntiyacashikira kugira ngo twasinya mu bambere aha munuze ngaha mu Gikombe yarashitse twebwe ubwabo kubatunga nuko ntitwaje kugira ngo dusabe itongo twagura amafaranga mugabo tumaze kubona neza yuko ahungutse koko ashikiye mwitobo giwe uwadanaje ndawe turabona ko yivye twe ntitwananye mu bantu nizo twasinya tuba kugira ngo tube mu mahoro twebwe tubona yuko mu twubahiriza ako kantu tuba dufise mukava tutaba abantu ko baguze bikaba batorera ko bivye reka tubahirize cara kurungike ko waguriye oya je uwo ngumizaho naguze niho Urongoye Sentebe yaratanze insiguro kubijanye na ya sentare idasanzwe izoca imanza zifatiye ku matati y'amatongo arasigura neza abazoyitura. Iyo sentare ivugwa ni sentare idasanzwe izokwiga ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo. Nukuvuga ko abambere bazoyijamwo nabazoba barituye umugwi Sentebe hanyuma umugwi Sentebe ugatunganya amatati nkuko twabigize kubirabira itongo rya Ruseha hanyuma ingingo ntibashimishe bakabandanya banana abo bazoca bitura sentare idasanzwe abandi nabo bazoyijamo ninka bahungutse canke bateshejwe izabo bari barahunze canke bakangarira ngaha mu gihugu hanyuma ababirimwo akaba aribo babajana muri sentare z'igihugu hanyuma bakabona ko barenganijwe nukuvuga ko ayo matati azosubirwamo akaja muri sentare idasanzwe hariho imanza ziri mu masentare zaraciye mu mugwi Sentebe kuva iyo sentare igiyeho izo manza zose zizoca zija muri iyo sentare idasanzwe izokwiga ivyo bibazo by'amatongo n'ayandi matungo si sentare y'umugwi Sentebe ni sentare y'igihugu nk'izindi zose n'ayandi masentare yose ni sentare izoba itegekwa mu bushikiranganji bujejwe ubutungane nico gituma rero ndiko ndakebura abarundi bose batwumva n'abatubona mu mbonesha kure ko bo kwitegura kwitura iyo sentare idasanzwe badatinya kuko yo izobije gukosora ibitazoba byaragenze neza mu mugwi Sentebe canke bitazoba byaragenze neza mu masentare kugira ngo ubutungane aribwo buyobora iki gihugu ngo umugwi Sentebe urashobora kandi kumurikira umugwi CVR uzobujejwe igikorwa cyo kumenya ukuri no kurekuriranira umvuriza ico Musenyeri abivuga ko mu gihugu cyose tumaze gutunganiriza abantu barenga ibihumbi 60 si Ruseha gusa n'agaturage tumaze gutunganiriza mu gihugu cyose abantu barenga ibihumbi 60 batwituye kandi benshi cyane barashima abo rero bakiri inyuma batarategera ko turiko turubaka amahoro kuko turubaka uburundi bw'ejo burimwo umwumvikano n'umubano mwiza baracari inyuma cyane ivyo rero tumaze kurangura biriko birafasha igihugu gutera intambwe no mwiterambere hirya no hino hariho intara zitakigira amatati kuko batwumviye bakatwitura hanyuma bagashira aho intahe yashize ntimubinyuma rero ngaha mu mabanda uwo mugwi rero ujejwe kunywanisha uzonywanisha umaze kumenya ukuri ariko twebwe igikorwa tumaze gukora ni kinini cyane kandi ciza turamaze kumenya ibitari biki ntituramenya byose ariko ivyo twamenye byose turamaze kubishikiriza abarundi ukuri kwa mbere
abarundi bamaze kumenya nuko iki kibazo atari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi, ni ikibazo cy'abantu bangajwe hanyuma ivyabo bigaca bifatwa n'abandi. Hariyo rero abahutu bafashe ibintu by'abahutu kandi nibo benshi, hariyo abatutsi bafashe ibintu by'abahutu, hariyo abatutsi bafashe ibintu by'abatutsi. Mwebwe ntimuzi ko mu 72 hari n'abatutsi bishwe, nimuvuge ngo abishwe ngo nabateye, hariho nabishwe n'ubutegetsi hanyuma bakanyagwa ivyabo, hariho abatwa banyazwa ivyabo. Iki kibazo rero si cyamoko, ni kibazo cy'ubutungane n'ukuri. Turamaze kumenyera rero ukuri kandi ku rugero rushimishije, nico gituma n'uwo mugwi uzotwikora ko tuzoba ivyabo navyuko kuri hanyuma bagukorereko. No muri aba bariko barakora mu mugwi Sentebe, jewe nifuza ko boba nabo nyene ivyabo nabishika muri uwo mugwi kuko bazi byinshi. Nkibi bintu byo kwa katurage twe ntitubabwiye ivyo twamenye, muko twaramenye byinshi cyane tutababwira. Nico gituma mutobitwarira hejuru, hariho amabanga twebwe tutavugira hejuru ariko agize ubwo kuri. Nico gituma rero uwo mugwi ni waza uzobuje nawo kuhirira kugira ngo abarundi tubeho dutegekwa n'ukuri, hanyuma ibinyoma byose bisezerekwe. Nta gihugu na kimwe catungishijwe n'ibinyoma, nta gihugu na kimwe catungishijwe n'amanyanga. Uwitwa Ntaho turi Abraham wo muri zone ya Kayogoro ya komine Mabanda yameze nk'ubera karorero abari ngaho mu kubabwira ko we yari afise amatongo abiri, abari bayarimwo bakaba barayamusubije. Mugabo we agira umutima w'ubuntu, arabasaturira ko ibipande. Avuga ati kigoyi Burundi nuko kuri benshi ukuri kwapfuye. Nahunze muri 72 ngaruka muri 91 nsanga amatongo yanje abiri yarimwo imiryango ine. Tongo rimwe ryari mu muryango umwe, irya kabiri ryari mu miryango itatu. Aho uryo ryari mu miryango itatu, umwe mu gice ciwe yari afise. Muri 93 yaciye mpamagara ntarinze no kumusaba, arahanshikiriza. Ico nakoze naharuye ubutame bwiwe ku mafaranga yiwe yasohoye, nja ndahacamwo kubiri ku neza yanje. Ndamuha igice kingana mbere cyo naruta nico mfise kuko sinapimye. Arashima, ndashima. Ibiti vyarimo yarabimbebeye, ingondo z'ibitoki zarimo yarazimbebeye. Uyabumwe twarajanye nawe muri Sentebe kugira ngo turonke inzandiko zitwemeza zitomoye ko dufise amasezerano yuko areje ari hirya yejo ari abana biwe arabi wanje batosekana bapfanyatongo. Ivyo tuzatwara bironse, tubishimira Imana, tukabishimira umukuru w'igihugu, tukabishimira n'umugwi ubijejwe, uyo mugwi w'igihugu wabikoze. Abo bandi uyo wundi umwe mwitongo ryari mu inzu yanje, nawe yaranshikirije byose. Nja ndaryatira mu bice nka bitatu, ndamushikiza igice gitonya kandi yarashimye neza. N'igitara c'agahawa ciwe carimwo nta n'igiti na kimwe namukuriyemwo. Itongo ni hanini, hanyuma arashima uno munsi n'ibitoke vyarimo niwe birarura akampa amahera. Mbere sinigwa turesanye, ndamubwira ntagenda urarure hamuzombwira ishirye bitoke biciye. Niko bimeze nuko atari ngaha. Mu mezi birarenganye nongeye kubahamagara, baranyitaba. Nja ndababwira nti ibivugwa mu radio muravyumva, ukuri kuvugwa murakumva, mbega mushaka ko tuburana? Batoya mbere barayomboka gatonya bashika mu ntara kubaza muri Sentebe mu ntara, hanyuma barasiguza ico bababwiye sindakizi. Mugabo ico nzi nuko bagarutse bambara bati ngo twumvikane Mutama. Bacere baranshikiza nyahantu bari bafise, ndahakiye ufise mu rugo namuhaye 120 m
z'ubukika ubuduga 150 hejuru matogerezo imetero 80 hari mu muraro namuhaye imetero 80 z'ubukika ubuduga 150 mu matogerezo 80 bose barashimye cyane icyo twakoze twaje tujyana twese mu ntara muri sentebe mu ntara nuko turavyandikisha uno munsi nibya ko byo bigeze ibujumbura kugira ngo bibi ibintu bitomoye abarundi kitugoye nukuri ukuri mu Burundi kwarapfuye somba kwarazimiye niyo mpamvu uno munsi gwahe kurarondegwa nko kuzurwa kuvuye mu kuzimu abarundi tukumve ikintu ca muntu ni ca muntu umuntu aziga yaguze ku wundi jewe no musaba kegera nyene itongo namba yoba ari hano bakaja inama bakumvikana kandi ndibwira amushikiye mu neza ndashaka kumubwira ngo genda uko bamwe nk'uwo berita ntibateganya baciye begera musenyeri kugira ngo bamusiguze uko vyogenda mu gihe bamwe batagishoboye kuronka uburyo yarabahimirije kuvugana na nyene itongo bakagira ico bumvikanye muri komine ya Nyanzarake ku musozi wa Mugerama uwitwa Gipfumu Antoine we yidogera leta ayisaba kuronswa umushumbusho kuko itongo giwe riri hirya no hino yibarabara yubatsemwo amashuri mato mato ya Mugerama ya mbere Mugerama ya kabiri n'ishure rikuru hirya naho hakaba hubatswe isoko leta iremera aho yubatse amashuri n'imigambi ya leta kozoha muzibukiro bone amatongo ahari isoko ingene mustanzwe bwa mbere abanza yemereze kubanza ku gisoko ryose mu itongo ryanje rero musezera mpaye nko n'indure ubu ntango nshaye n'abantu kiretse abantu batanu nabo batanu nabo nyene uwunguruje n'utanu twamanagara remi nawe mucinzi ngo gusohoka mu itongo yaraje ariko yimihungururizo niho byo tunyunguza ntavyo ntaye yaciye binyegeza ariko avuga ati ntaco mwose tubikurikirana hafi none nkasaba ahari isoko hamwe batumwizi bukiro cyangwa bankabire irindi tongo none byo batwaye mu ntara ya Bururi komine ya Rumonge irenze ibice 90% mu matati y'amatongo ubuseruke ya Sentebe muri iyo ntara Alphonsine Nduwaye yatubwiye muri rusangi uko bimeze hariho ivyo abarundi bose bahurizako nuko imbere yuko intambara zitera ayo matongo yabafise beneyo mugera ayo matongo yarafise beneyo bagahungira hanze hariho abavuga ngo ayo matongo twaronse nyuma y'72 tuyaronka hisunzwe amategeko bagaca bavuga yuko bayahawe ngo nabari batwara ico gihe abandi nabo bati ayo matongo na yacu yatanze bidakurikije amategeko twaranyazwe kugira mu mategeko umuntu aburi tongo hariho inzira zitatu hariho ubwa mbere ko nyene itongo aritanga hariho ko arigurisha canke akarironkera umuzibukiro nukuvuga ko bavuga ko bayahawe na leta bobanza kwerekana ngene ayo matongo yabagiye mu minwe ya leta canke mu minwe yabo bategetsi biciye mu mategeko turabona yuko hariho abantu baronse ibintu mu nyuma kabikoreramwe ibikorwa tugasanga umuntu yaronse nk'iparcelle mwabibonye tugasanga yarahubatse inzu nuvuga ko uwo muntu asinze kujya n'intambara yahasize parcelle mugabo inzi hari sigwiwe aha niho tuca tuvuga ko umugushira imbere na mbere kunywana naha mwabibonye hariho abavyifashemo neza duhamagara ko abarundi boca buruka amaso bakabona yuko niba hasize parcelle nimwumvikane mwabonye ko hariho abemeye kubagurira indi parcelle ahandi mwabonye ko hariho baciye babagura iyo parcelle nyene mwabonye ko hariho n'umuntu yemeye ko barabona ko wani muri iyo parcelle atoronka yaje wenyene yamuhaye aha nagomba yose sigurira abarundi yuko umugwi nta burenganzira na butoyi dufise bwo kubayura ni metero kwadrati imwe kwitongo ry'umuntu ngo tuyihe uwundi nico tubahamagara ko imbere boshimbere umwumvikano nimba muha azohabwa na nyene vyo mugabanje kubishubizwa nkuko mwabibonye nimba baje inama akabona yarahubatse nibumvikana muguri parcelle ahandi ca muguri iyo parcelle kugira ngo ivyo bikakwiye kuko bitagenze uko umugushira imbere umwumvikano muguri umwumvikano wanse niho tuca dufata ingingo gufata ingingo naho biva ko tumusubiza ya parcelle nyene hariko n'amazi atubatse tubasaba rero yuko boshira ku muzane kuko ivyo biri bikurikije amategeko navyo nyene vyo kumuha ariko n'inzu yubatseko ni ingingo ya 18 n'ingingo ya 19
ryabwirizwa risubiramwe ibwirizwa nimero 1 ibwirizwa ni ngewa 1819 ryibwirizwa nimero 1 agakwego 13 yo kwa 9 myandagaro 2011 risubiramwe ibwirizwa nimero 1 agakwego busubusu 8 ryo kuwa mbere Nyakanga 1986 rigenga amatongo niye rivuga yuko nyana gataka niwe nyene biri ku gataka duhamagara rero mugamamaze ko nakora aho dusubiza tugasubiza n'amazi ariko nuko biba byanse ko bumvikana twagomba tubahamagarira abarundi bose bakanura amaso bashaka umunzane umwe asaronka ivyo afite uburenganzira kuko niwe nkako mwumvikana azotwara ya parcelle yiwe kandi atware n'inziriko atubatse kuko abirekurigwa n'amategeko. Twaciye twishikira ku kivi aho twasanze hari abaguriraniye amatongo n'ibindi muri quartier Gihwanya komine Rumonge ni kwibarabara rya 11 ni Kumana Paul yasanzemwo uwo mukenyezi bamaze kuburana imbere ya Sentebe yacimwegurira iyo parcelle kuko bwari uburenganzira bwiwe arabiraba hirya no hino aca wenyene ahitamo gusaturira igipande uwo mukenyezi kugira ashobore kurera abana biwe. Iyi parcelle amatati harimo mugabo muti twato natoye nuko uwo nayisanze yiroyemwo nawe nyene nabonye ari umurundi kandi nkabona ko ntomwangaza ndamwangaza ari bibi ari umurundi nkanze sandemera rero turagabura byavuye muri twebwe mugabo twari twamaze gushikana muri Sentebe kugira ngo tuburane ariko tuvyiyumviriye nsandavyiyumvira mbona naho twoburana bovuga bati naveho yangara afise abana atahanda basira nsanemera turagabura rero ashanze ngaha yavuga ati mugabo iparasera ni gwanje tugabure nanje ntekaye tugabura kandi ntakuzi uyumve mvuze ukore ati sindamuzi niko guca yitura ubutungane yituye ubutungane rero baramushikiriza bamushikirije rero asubira arabimbere ati none kumwe namye ndakubarira ihe rero tuvyumvikana tutiriwe turasesagura tuja kure tugabure ndagwahorerera abana kwibarabara gicenda nyene parcelle yaguriye umuryango wari nyene iyo parcelle iparcelle ahitwa mu Birimba baravyumvikanako ubu bakaba bidogera Sentebe ko itarabaha impapuro zabo ngo bazisinye ko ntihazosubire kwaduka amatati umvirizo ko bavyigana ahanye twaronse tohawe biciye mu mategeko mugabo acaraza umuntu avuga ko arahiwiwe mugabo twebwe urabona nk'ibi biriko byose ni nka bishasha twashize ko byose arabiraba ati none jewe ati naho no haja sinokwigera numva neza kandi nawe mwarahabaye iminsi myinshi ati kandi nanje mvuga ko harahanje ati rero twumvikane cha turamubwira ati turone yego nta kibazo turumvikana cha tuvugana yuko aca tubira ati jewe muzongurire parcelle hanyuma bihere turabivugana turumvikana tubihejeje cha tubijana mu mugwi barabidukorera birahera cha turavyandika mugabo ntibarabituzanira twarahejeje twagumye tuja kwishyuza twese turi kumwe n'uwo Ndayishimiye Zuberi yitwa Ndayishimiye Zuberi twari kumwe nawe nyene akaza kambwira ati none bijya bintu ko vyatevye ni kubera iki aterega agenda bikeneye ko bihera nyene bihera ati mwe murababanyi tuzoguma tubana neza ati nakamaro ko kujyana tujyana dupfiki ati ko ari ivyisi bizobisiga ngaho ati tukeneye kubana mu mahoro n'umutekano rero ati nico gituma bodutsi n'ivyo bintu bikeneye bigahera ndavyemera mu mutima wanje kubera ndi umuntu w'Imana sinkene ibintu bingorane ibintu byanga kwisi tubisiga ngaha kuri iryo rindi barabara naho nyene murababona abo bantu ni banyene iyo parcelle ariko ubayironse ikigaragara nyeneyo nawe yaramaze guhunga hanyuma amaze gushika agasaba ko bamusubiza parcelle yiwe bahisemo guca bayimugurira umviriza uko babidonda twarashoboye gushikira beneho turapfukana turumvikana baravuga ko twoshobora kubagurira iyi parcelle kuko twebwe twari twaragutse hanyuma turubaka rero turabarondera kugira twumvikane ko twarabona ko
tugira twinjire mu ngorane ko zari ingorane ko hari inzu nyinshi twiyubakiye twebwe ko twahabuze tanzi hari nta nzu yabo yari ihari zari inzu z'iwacu twiyubakiye duca turarondera beneho turavugana turumvikana ko twabagura parcela yabo twahasanze twagutse ikintu ciza nabonye umuti nabonye mukuru ushobora kubaka kandi ushobora guheza byose nuko borondera nabo hagati yabo nabo bakumvikana kuko nasanze ari umuti wa mbere ushoboka nta ngorane nari nzizi zo zibaye rero turatangura turahamagarana rero tugenda repfo turahamagarana ati none turumvikana yuko tubagurira amahera hanyuma turatiba kuyaronka nkuko bari bayadusabye baraduza ko badugije ko turindira ukwezi muturindiye turagira ati tubahe umuriyoni n'usu twari dufise ateka tiduhitike yonyene twandikiranire tutanga irake zibiri ati tubahaye ukwezi rero ati tubahaye ukwezi ku karenga duca tubivamo turagerageza ngene tworondera amahera turabahereza twe muduhereje rero twaguma umwumvikana ati none nyamudamu ati nukuri sinoza kujya mu nzu z'ubundi nubatse ko twumvikanye mukampa icyo nabasabye mu merego neza mu rupangu rwanyu ati nizosubira kubarondera bica bigenze ko barandikiranira n'amakaratasi ariho wa mugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo waraje kubafasha impapuro muhamara zirose impapuro twarazirose nawe hariho baranabishimye ati mwagize neza cyane ko mwumvikanye mwese mukagenda muvugana neza mugahura mukayaga mukanezerwa mwese ati ni byiza cyane umupfasoni Frida Ndagijimana yahora ari chef de zone Kigwena we yasubije afatiye ku nyigisho yari amaze iminsi aronka asaba abafitaniye amatati kubabarana ubwa mbere umugwi ugitanguye ko twa tumaze igihe tugirirwa amanama y'inyigisho tuzihabwa n'ishira museje bijanye no gutatura amatati bace mu nguvu bijanye no kubabarana kubabara uwundi mugenzawe mu nyuma niho haza umushinga ntahe yitwa Nzoca Umugani Berite aba ku mutumba Cabara zone ya Kigwena ambara yuko itongo ndimo nahawe na Pierre Bubu ryari ryabo imbere y'intambara itaratera y'igihumbi kimwe amajana 972 hanyuma ndamubaza nti nijyanye koko nigi wacu ndagira itohoza ndumva ko ari ryabo canumva ikigonca numva ko nkeneye kuri musubiza kuko ubwa mbere nuko ubwa mbere no gutumwa tubara yuko tubabarana abandi ukunde mugenza nkuko wikunda kandi akaba yariteshejwe n'intambara yariteshejwe n'intambara bitavuye ku bugombe bwabo nubwo nanje nari hawe mu mategeko niyumvise yuko nkwiye kuri musubiza kuko ari ryabo kandi ndaririmwo aca tuguma turabana nabi akambona ko ndi umwasi wiwe akambona ko rije namwiciye ubuzima nca mpitamo kuri musubiza kandi ntaco vyangize Imana yagumye impezagira ndabayeho jewe cyo mpanura nuko nzi yuko atanumwe adafite aha yinjira mu gusenga kandi n'ubutumwa buvuga yuko ukwiye gukunda mugenza nkuko wikunda no mu makombe baratubwiye uko bariko bariyumvikanira benshi bakaba bamaze kubishitsa umviriza uwitwa Evariste na Ephraim bamwe muri aba bari nk'abashikandwi hanyuma bamwe narabashitse ko ntihajya ahantu ndahakeneye twumvikane hanyuma rero ndabashitse ko bamwe bati ntibishoboka niho naca nitura umugwi hanyuma rero maze kwitura umugwi uwo aravuga ati jewe hajya ahantu nubwo nahaguze sinkeneye ko twirirwa turaburana ngomba twumvikane hanyuma rero turumvikana turagenda turahapima ukuntu hangana dusanga hangana ni placer mparuye umuryango afise nuko yoba yarahaguze atohomba nanje n'umuryango mfise twumvikanye yuko yompa umuzibukiro nzewe ko navyakiriye ahabisikiye akaza mu mugwi barampamagaze turagenda turabisigura nyamugwi twituyemo urasika na nyahanda ucuvuga utigenda mwumvikane kandi hari muri sentebe nibo bahashitse turoye kumvikana rero turavyumvikana turabiheze tubihezeze rero umuzibukiro yanyatse narawumuhaye
mubanye gute none ubu icyo mbona ze tubanye amahoro turahura duhana bwake yego iyo muriko murumviriza hirya no hino hari abandi bagize ingorane bamwe bakanana kuva mu matongo y'abandi cyangwa mu mazu y'abandi mubahanurike eva mubahanurike Jecho mbona cyambere nuko icambere nuko bogira umutima woroshe bakamenya yuko umuntu ari kararondera utwiwe yaradutakaje akwiye kuturonka ica kabiri naco nuko bo abona yuko bidashoboka nuko akwiye kwegera uwo muntu ari karamurondera kwico kintu bakumvikana. Ku musozi wa Mugara umugabo yitwa Usiyere Ndikumana yarasubije inzu Amos Kagoma, inzu nziza ya kijambere. Uwo Usiyere yatumenyesheje ko naho yari yaratanze udufaranga duke kwa komiseri na musitanteri w'ico gihe yararongoye ako karere yashimye gusubiza iyo nzu narijya ko atani ico yari yayongeyeko. Nyeneyo ubwiwe yababajwe gusa nuko atafashwe nk'izindi mpunzi ngo yayisonzeyemo. Uwagende muri izo ntara zibiri za Makamba na Bururi mu misi heze yarabona ko agashavu kari kenshi cyane kavuye ku ngorane z'amatongo. Ahanini abasangwa n'abahungutse bakaba batatahurana, ariko uko imisi yagira haca baratuje bose, bamwe babona gusubiza ibitari vyabo canke bakabagurira ubundi bwatsi, abandi nabo bagira ikigongwe kubo basanze mu matongo yabo barabamanyurira ko ibipande bitari bito. Nkuko twagiye turabibwirwa mu gisagara ca Rumonge, benshi bariko bararaba bafashijwe na Sentebe uko bakemura amatati y'amazu y'amaparcelle canke y'amatongo abahuza. Tubifurije kubishitsa. Nonga dusozere kino kiganiro naho butaha.